murakoze cyane nakajye ko kwerekana ubushimwe tugiye gutanga ku munsi wa gatandatu kuko hari benshi bagumye babaza yuko amatrofa abaho cyangwa iyo bari mise en scène dushimye kuyerekana ku mugaragaro yuko ku by'ukuri yashitse ataragaseseshwa rumuri kuko twagumye turonka amapere menshi n'ama message menshi timbega izo trofe zirabaho. Twavuze tereka uyu munsi twereke abamenyesha makuru n'abanditsi yuko ivyo tuvuga bijana n'ingiro trofe zirahari hama nkuko naye babwiye mu ntuze ya mu bisata tuzoshimiramwo hari igisata ca football hakaba n'igisata ca musique hakaba n'igisata ca basket hakaba n'igisata ca tennis n'igisata ca judo hakaba n'igisata ca maklebe ndakaranga hakaba n'igisata ca rari hakaba n'igisata c'abatunganya ibiteramo cyangwa ama activité yo gwaruka ngivyo bisata tugiye gushimira ku munsi wa gatandatu ko hariho ibisata bimwe tumaze kubamenya hakaba n'ibindi bisata tutarashobora guheza kubatora mugane baze ko ari igikorwa gushika ku munsi wa gatanu kizoba carangiye hakaba ari n'ikindi hakaba ari nabandi kategori zizotogwa kuri umunsi wa gatanu nyene zizotogwa na public abantu bazoba bahari kuko ntitwashimye kwisangiza ijambo twebwe twenyene twashimye gusangira n'abandi. Umunsi wa gatanu abo muvuga bazoshobora gutora abantu muri public muzamko ibirori bitegekanije ku gatandatu ku gatanu ari ibindi birori muzokora kugira ngo abantu bashobore kubatora. Umbaje ikibazo ciza cyane gose hariho amakategori n'amakategori 12 muri zo kategori hariho kategori twebwe ubwiwacu dutora hakaba n'izindi kategori twitabaza bamwe bitwa abajuriste hakaba n'izindi kategori dukoresha abajuriste tugasaba na public ikadufasha gutora abaririmbyi bo bakunda abakinyi bo bakunda egome no kuvuga yuko izo kategori zo tuzokora kwa gatanu no kwa gatandatu mugaye kwa gatanu simaka duhamagare abantu ngo ni birori oya ni gikorwa ca jiri ego urabye nka ntumze ya na za basket bariko barahiganwa bariko baratora hari kaba n'ibindi bisata nko nabivuze byamaze kugirane byamaze gutogwa bivanye n'abarose ama qualification ku giti cyabo muri sport hakaba n'ibindi bisata bizotogwa kurujya munsi wa gatandatu urubanza hama wambajije ati ko twumva yuko trofe zizotangwa ari 40 no kuvuga twe twazizanye kugira dushikirize abantu 40 uko nyene izi twashwe kuzana ngaha ni nkeya muzo tuvuze ikibazo kiza cyane rwose ariko baracumugane mu kindi ngo ntayivuka rimwe cya yuzura ingovye twebwe tugenda tuduga umwaka ku yundi no kuvuga n'uyu mwaka izi tugiye gutanga nizo mu mwaka wahera 2020 kuko murazi twaciye tugarizwa n'ikiza no kuvuga yuko uyu mwaka izi mubona tuzozana izindi nziza ziruta izi ijambo novuga nuko ntayidakura tugenda pole pole n'uyu mwaka tugeza kugirana kongera kwisununura ndiko kajambo no babwira hanyuma nongera felicita abazoshobora kugirirwa amahirwe cyangwa gutsindira uno bushimwe ego mu makategori dufise nta kibuza ko umuntu ashobora kugaruka mu makategori abiri mu makategori 3 twebwe ibi bintu twabitunganije kugira abantu ngo banyinyurane oya ni icambe dushira imbere ni fair play ikigira kabiri dutunganya ubu bushimwe kugira dushobore kwankuraja aba sportif naba mubona bagira ibintu vya ndangakaranga kuko abakora ni benshi cyane gose ngaha muri ubu Burundi ntiboshimirwa bose nico gituma dufata muri duke dufise tukemera gusangira n'abandi ego ku munsi wa gatandatu no kuvuga yuko twashoboye mu gushiraho ibiciro bishobora korohereza abantu bose umwe wese mu kibanza ciwe hariho itike simple ya 10000 hakacaba n'itike ya 30000 hakacaba n'itike ya 50000 n'itike ya 300000 mugabo iyi tike ya 300000 no kuvuga yuko harimo bucket ya Heineken
hakongera akabamwo cyangwa ugatora ntuze icupa ry'umuvinyu muri tike ya 50 uzoba ufishemwo ivyo kunywa bibiri boisson Braludi uzoba ukeneye mugabo mubo turiko turakorana mu bariko barahiganwa hari abo usanga bafise abantu babo benshi barashoboye kudusaba yuko twoshobora kubagabaniriza ibiciro 30% kandi twarabikoze ego muri make nuko bimeze ibisigaye nimba ari programme nshasha tuzoza turayibaha.